Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 20 Kigarama mwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Cibitoke Bubanza Kayanza Muramvya Bujumbura Rumonge Bururi Mwaro hamwe na Makamba mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 14 ku muhingamo hitezwe imvura nkeyi hacemwo n'ibihe vy'izuba nka hose mu gihugu cacu uretse intara ya Kirundo atamvura yitezweyo ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 30 Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:51 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:09 zo ku mugoroba. Aya makuru mayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.